Mwaramutse neza mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu kuba twumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Ndabaramukije mwese kandi ndabifuriza agatondo keza aho dutanguye ino ndwi nshasha. Reka mbifurize kuzorunkamo ibyiza byose mwifuza kandi Uwiteka akomeze kubahezagira cyane. Ndabaramukije mwese abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turazindutse kugira ngo tubandanye tubashikirizaho ido nido ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 27/0 umwaka wa 2025. Ikaze kuri Burundi News TV, imbonesha kuri imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda kuyakomeje kuvugwa ngaha mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Kaze kuri mwese, dore ingingo nkuru turaza kwibandaho muri kino kiganiro cacu cy'uno mwanya. Ngira ngo murazi neza yuko ahangaha ariko muriko murabasha gukurikira ndetse munumviriza amakuru y'imvaho, amakuru adafise ivumbi, amakuru atosoye ariko aravugwa mu Burundi cane cane. Turi kwibanda ku makuru akomeje kugenda aravugwa ku munyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ngaha mu Burundi, Nyiriteka Reverien Ndikuriyo. Mu nyuma y'iko rero yankiwe kuba yojya kwivuriza mu bice bimwe na bimwe cane cane mu gihugu c'u Burusiya nkuko bizima bigaragara. Ariko kandi amakuru dufise akaba asigura ndetse anagaragaza ko umwe mu batanze iryo tegeko ari Perezida Variso Ndayishimiye nkuko bizima bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko Reverien Ndikuriyo ageze aho Variso Ndayishimiye yoba yifuza, aho Variso Ndayishimiye yoba yifuza yuko ibintu byogera. Amakuru dufise atari ivumbi tumaze gutoza muri uno mwanya nuko amagara y'uyu munyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi akomeje kugenda yifata nabi cyane. Ibintu nibyifashe neza na gato ya nyine ku magara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ngaha mu Burundi, mu gihe havugwa byinshi ku buzima bwa Reverien Ndikuriyo mu bakomeje kugenda baragaruka cyane ngaha mu Burundi. Twarakomeje kugenda dukora amatoza aremere cyane mu gihe havugwaga yuko bamwe mu baganga bavanye nawe ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakagirana i Nairobi mu gihugu ca Kenya, baba barambuwe amatelefone yabo kugira ngo here kugira utanga amakuru agendanye n'ubuzima bwiwe. Gushika ubu amakuru yo kwemeza dufise rero ngaha kuri Burundi News TV nuko Nyiriteka Reverien Ndikuriyo yateye aremba cane, ariko kanyuma mu nyuma y'iko rero guhera ku munsi w'ejo atariyo ahema neza, aho byatanguye kuvuga yuko ariko hariko harifashishwa ivyuma bimufasha kuba yohumeka neza canke yoba yohema neza nkuko byoma bigaragara. Kugeza ubu rero benshi baremeza neza yuko ibyashikiye umwisi Petero Nkurunziza ari nabyo biriko biramushikira nkuko bizima bigaragara. Kugeza ubu sinabura kubibutsa amakuru rero nabashikirije avuga kubigendanye niyerekwa canga se n'ubutumwa Imana yoba yarahaye uyu mutambukanyi umwisi Petero Nkurunziza mama buntu, aho yasigura ko mu Burundi hagiye gupfa ibihanganye bishika muri 2 mu gihe gukomeza politike bariko barakora. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero Reverien Ndikuriyo akomeje kuremba cyane ku buryo buteye ubwoba nkuko biriko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri bimwe bikomeje kugenda bivugwa nuko rero bamwe mu bamwegereye bavuga ko hasigaye aho Imana amahigwe yo kuronka yo kurokoka ni make cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira tuyakura kubegereye uyu mutegetsi yarasanzwe akomeye cyane. Turaza kugaruka kandi ko bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane by'umwariko ibiriko biravugwa n'ubundi hagati y'ubutegetsi bwa Variso Ndayishimiye ndetse n'uyu Reverien Ndikuriyo nkuko turi kugenda turabigenza mu biganiro byacu. Turagenda tugaruka kubikomeje kugenda biravugwa ndetse binakwerekana neza yuko aba bategetsi bombi ubwabo basanzwe bafisanye amatata aremere cyane ku buryo ata muntu numwe akizera undi, nubwo biboneka yuko umwe rero asa n'ushyigikiye ubundi. Ariko kandi aba ni bamwe rero mu bantu basigaye cyane bafise izina riremere cyane mu bahoze barakora ku ntwaro y'umwisi Petero Nkurunziza. Biboneka yuko kuva Variso Ndayishimiye yashika ku butegetsi, Nyiriteka Reverien Ndikuriyo nawe yifuza
kuba yoshika ku butegetsi, ariko byose bikaba biriko birakogwa mu ruyeri ruremere cyane. Turaza kwifashisha ibyabaye mu ntango z'umwaka wa 2024 ubwo uwo mwaka twabutanguraga. Muraza kunyemerera kandi tunagaruke noneho ku buryo burambuye hari ibyaje kugenda biratangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo no muri icyo gihugu cyose muri rusange. Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa yavuze ko bagiye gutangura operation zo kwihorera ku buryo buremere cyane mu rwego rwo kugira ngo babashe rero kuba bohurira General Major Peter Chirumwami Nkuba nkuko bikomeje kugenda bigaragara cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kaze kuri mwe mwese rero mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Arabatwumviriza bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwese twifurize ibihe byiza cyane kandi twifurize amahoro y'Imana cyane. Tubahereze ikaze kandi kuri mwe mwese mutwumviriza muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini turabaramukije mwese, turifuriza gatondo keza, twifuriza kuzotangura gutangura inondwi mumeze neza ndetse mukazanayisozera mumeze neza cyane. Turabifuriza kandi kuzoronka ibyo mwobo mwishaka byose canke ibyo mwamwifuza byose. Turabahaye ikaze kandi abatwumviriza bari mu bice bimwe na bimwe ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Ari ubwa mbere ushitse ngaha pisona ko ahanditse sabone kugira ucoronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 upyonde ko hari akamenyetso k'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitangwa. Ikaze kuri mwese, munyemerere dutangurire kuri izi update aho bamwe rero mu bagumya banga mu gihugu c'u Burundi mu mugambwe CNDD-FDD usanzwe ari ku butegetsi, cyane cyane ababarizwa mu kagwi gasanzwe karashyigikiye nyiriteka Reverend Ndikuriyo bakomeje kugenda barikoma umuryango wa Variso Ndayishimiye bavuga yuko uyu muryango ukomeje kugenda wifashisha umwe mu bapfumu baremere cyane nga mu Burundi, yuko rero ari we ari kugira uruhare rero mu kugandagura ndetse no kugerageza gutuma rero bamwe mu bategetsi b'Abarundi bacikana. Usibye kuba Variso Ndayishimiye yaraherukaga kwagirizwa rero kuba yo yaragize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara Uburundi, ndetse benshi bagaca barabibona neza yuko ari byo, ndetse kugeza ubu ngubu akaba yarabashije kwikiza General Guillaume Bunyoni. Bivuga ko igihangange Reverend Ndikuriyo rero gisanzwe kirongoye CNDD-FDD aricyo by'umwariko yarasigaje kuba iyo kwikuraho. Nyamara witegereje neza nubwo rero yari yarahawe inshingano zo kurongora CNDD-FDD, biboneka yuko Variso Ndayishimiye yabikoze mu rwego rwo kubahiriza ibyategetswe n'umuhisi Petero Nkurunziza, naho ubundi ibigendanye no kuba ubwe yakwibwiriza kuba rero iyo mugira umunyamabanga mukuru y'umugambwe byasaga naho rero atari byo. Ibikomeje kugenda rero biradusumira, birateye ubwoba ndetse birateye inkeke cyane ku buryo rero bamwe mu begereye uyu mutegetsi cyangwa iki gihangange batajya umunwa mu kuvuga yuko hasigaye ahanyuma, hasigaye ahima gusa, aho bamwe rero bavuga ko badashobora kuzongera kumukubita akajisho ari muzima mu gihe Imana itokora ibitangaza. Mu gihe havugwa byinshi ku buzima bwa Reverend Ndikuriyo rero nkuko byama bigaragara, twarakomeje gukora amatohoza aremere cyane, twarakomeje kugerageza kuvugisha begereye mu muryango wiwe kugira ngo tumenye ubuzima bwiwe. Mu nyuma yuko tugenda tubona amakuru agiye atandukanye agaruka cyane cyane aravugwa mu bagumya banga b'umugambwe CNDD-FDD ndetse naturuka ku ruhande rwa Variso Ndayishimiye. Nubwo mu butegetsi bw'u Burundi batariyo bagerageza rero by'umwariko kuba basigura ingene canga se ngo bagire icyo bavuga rero kubigendanye n'ubugwayi bwiwe, amakuru dufise nuko ishano yahawe ari ryo riko riramukoraho cyane, aho ryamubujije kuba yohumeka neza cange aguhema neza, rikamuca intege rigaca n'irigiye guhagarika umutima nkuko byama bigaragara. Ndetse kugeza ubu ngubu bamwe rero mu bakurikiranira hafi ubuzima bwiwe bakaba basigura yuko neza ariko harasigara akuka kanyuma nkuko byama bigaragara. Hari bamwe rero batajya umunwa mu kugaragaza ko noneho igihe kigeze kugira ngo bemeze neza yuko rero uyu mutegetsi bigoranye yuko yogaragara
yo kongera kugaragara mw'isi y'abazima. Twebwe rero twarakomeje kugenda turakora amatohoza kuva avanywe ingozi, ariko ibiboneka muri uno mwanya canke muri kano gatondo nuko amakuru twabatohoreje atosoye ari uko akomeje kuremba cane, aho akomeje kugenda amererwa nabi, aho ari ku kanyuma. Harasigaye aho Imana amahirwe rero yo kurokoka ni mace cane. Ayo namwe mu makuru rero by'umwariko twavanye muri bamwe rero mubegereye umuryango wiwe nkuko bizoma bigaragara. Ariko kanyuma umuravye rero asa n'utakiriho. Iri ni irindi soko ryacu rigira kabiri naryo rero. Aya ni amakuru twavanye rero kuri umwe mu baganga basanzwe barakora mu bitaro by'umukuru w'igihugu nga mu gisagara ca Bujumbura, ariko kandi akaba yarajyanye nawe rero n'indege ya Kenya Airways ubwo rero bamujyanaga mu gihugu ca Kenya i Nairobi. Naho rero bavuga ngo na nyuma ya zero irakora, Imana irakora. Naratakaje ibyizigiro byo gusubira kuraba canke kubona Reverend Ndikuriyo ari muzima. Iri ni irindi soko rya gatatu rigira gatatu rero naryo risigura ndetse rikanagaragaza neza yuko uyu mutegetsi ibye byaba biriko birarangira. Sinabura kubibutsa ndetse no kubabwira yuko rero hari ubuhanuzi biremere cane bwa mama buntu aherutse gutangaza rero ubwo yari ari kumwe n'abandi batambukanye bagiye batandukanye mu Burundi mw'ishengero giwe riherereye nga mu gisagara ca Bujumbura rizwi nka Eglise de Roche, aho yasiguye yuko mu Burundi mu gihe hakomeza kugenda hagaragara icyo twakwita by'umwihariko nko kubona rero abategetsi bamwe na bamwe bakomeza kugenda barakora ibyo bishakiye, ari bimwe mu bintu biteye impungenge, ndetse yaranavuze yuko nibikomeza gutyo akaga Uburundi bukomeje kugenda burajyamo rero biraza gutuma bamwe rero mu bategetsi babwo bashobora kuba bocikana, canga se yaravuze ko ibihangange bibiri mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi bishobora kuza kwitaba Imana. Ayo makuru rero narayabahaye atosoye, murasubira inyuma mukaraba mwe mu biganiro mperutse kubashikiriza, nta nubwo harahera indwi imwe rero ayo makuru agiye ahabona. Kugeza ubu rero abantu benshi bariko barahuriza kuko rero Variso Ndayishimiye ari wariko arakora iryo shano ririko reshikira iki gihangange, mu gihe biboneka yuko aba bombi bakomeje kugenda baratana mu mitwe, ndetse bose baca nk'abantu bagenda baravuguruzanya kuko byoma bigaragara. Kugira ngo tubashe kubyumvikana neza canga se gusobanukirwa neza, munyemerere dusubireho inyuma gatoya turabira hamwe rero ibyashikiye ubwo rero Variso Ndayishimiye yatfataga ingingo yo kugara imipaka, ndetse akavuga yuko igihugu c'abanye c'u Rwanda aricyo kigira uruhara mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye no gutuma Uburundi bubura ikibazo kigendanye n'umutekano. Ibi byose byagiye biba n'ibindi nagiye mbashikiriza nibigaragaza uburyo rero Variso Ndayishimiye aguma atanga amategeko n'amabwiriza yiwe mu Burundi nk'umukuru w'igihugu, ariko Reverend Ndikuriyo wakaza asa naho rero arenga ku byatangajwe n'umukuru w'igihugu, agashaka kugaragaza neza yuko ari we rero afise ijambo rikomeye cyangwa se ijambo rya nyuma mu Burundi. Ibikomeza kuba rero byaratumye benshi bibaza bati ese Variso Ndayishimiye ndetse na Reverend Ndikuriyo uko batakomeje kuvuga rumwe rero ikibazo ikijyanye n'imigenderanire ndetse n'ibindi bya biriko birasigura iki. Icyo gihe hari kuwa kabiri, hari ku igenekerezo rya kabiri Nzero 2024 harabayeho rero ikintu kitari bwigere gikogwa rero mu mateka y'igihugu cacu ciza c'u Burundi, aho umukuru w'igihugu atanga ikiganiro ku banyagihugu anabamenyesha makuru akongera akavuga ijambo ritangura rero umwaka. Bukeye utwara umugambwe Reverend Ndikuriyo avamwe rero aca atanga nawe ikiganiro ciwe n'abamenyesha makuru mbere akamera nk'ukosora ibyavuzwe n'umukuru w'igihugu. Perezida Variso Ndayishimiye yarashize ashira igitero cyari gerutse kwibasira Uburundi mu Gatumba ku gihugu c'abanye c'u Rwanda. Icyakora ibyo bitero byose byaremejwe neza yuko byaragizwemo uruhare nawo muri Reditabara, nubwo Burundi bwama bwagiriza igihugu c'abanye c'u Rwanda. Icyakora u Rwanda niruhengeshanya kugaragaza ko ne ibyo ngibyo ari ibinyoma. Icyo gihe hari kwigenekerezo rya 29 ryari kwigenekerezo rya 29
n'icenda ukwezi kwa 12 2023 mu Cankuzo, ariko rero arishura ku kibazo yarababajijwe kijyanye rero n'igitero cyari giherutse kuba mu Gatumba. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze ko rero umuhari Reditabara ariko kandi aca ashimikira ijambo ryiwe rero ku gihugu cibanye c'u Rwanda, yagiriza ko rero rubitse umutwe rero n'icicaro cya Reditabara, avuga ko rero ari rwo rutanga uburyo rero ibigwanisho n'inyigisho kuri uwo muhari. Mu majambo yumvikanamwo rero agashavu kenshi, Perezida Evariste Ndayishimiye yerekanye ko rero u Rwanda ruzobyishura mu ijambo ritangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze umwanya munini cyane aravuga u Rwanda kandi ashimangira ibyo yari yavugiye mu Cankuzo mbere, asaba abarundi kumera amagabo kubera Reditabara isasiwe ndava mu gihugu c'u Rwanda canga se mu Rwanda. Reverien Ndikuriyo yaragerageje gusukamwo rero amabisi nk'uko byuma bigaragara. Bukeye umukuru w'igihugu rero yaraye avuze, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru icyo gihe ari kwigenekerezo rya 2/2024, aho Evariste Ndayishimiye yabonetse yuzuye ishavu. Rero Reverien Ndikuriyo we yabonetse avuga atuje ibitamenyerewe kuri we. Rero ikibazo cy'imigenderanire n'igihugu cy'u Rwanda yarakigize igisanzwe. Yaribukije ko rero amateka y'ibihugu yamyemo rero kuva kera ibihe habamwe rero ugushamirana. Reverien Ndikuriyo avuga ko uhugumaho rero ukuganira kw'ibi bihugu maze imigenderanire igakomera ikaca iragenda neza. Kubwiwe abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nibinjira rero gutera mu Burundi ntabyo guta imiragwe ku Rwanda bizobaho bazobagwanya niko yaciye aratangaza, niko we yagumye arabivuga. Yaragize ati tuzobarwanya byanze bikunze. Kuko byama bigaragara rero nkuko yakomeje kugenda arabivuga, yavuze yuko igihe cyose hazabaho rero ugushamirana cyangwa se igishobora kuzotuma rero abo bantu bashobora kuba bogwana. Yaragize ati icyo gihe ntituzavuga ngo u Rwanda rurabitse umutwe w'inkozi z'ikibi, oya ibindi bizokwigwariza tubana neza nkuko byuma bigaragara canga se nkuko byuma biratangazwa. Ndikuriyo yibutsa ko rero CNDD-FDD yagwanye imyaka 10 ariko itigeze ifata umutumba n'umwe rero w'u Burundi, gutyo arahebuza abandi bose rero bagerageza gukoresha ibigwanisho ngo basenyure intwaro ya CNDD-FDD. Imvugo zidasa rero zica zirasigura iki? Aha niyo ndagira ngo tugere rero mumenye neza ukuntu aba bategetsi bombi babiri buri umwe rero abaca aracengana n'undi, ku buryo biboneka yuko aba bombi batsa n'abafisanye ibibazo biremereye cyane. Kubera iki Reverien Ndikuriyo rero ageze aho rero yageze avuga ko ibiganiro byopfuma rero bibandanyiriza hagati ya CNDD-FDD ndetse na FPR mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we yemanga ko leta yananiwe. Kubera iki leta y'u Burundi imaze imyaka 2 igwana na Reditabara muri Kongo nkuko byoma bigaragara, ariko ikaba ije rero kwagereza igihugu cibanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu rero harakomeza kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye ku bigendanye n'aba bategetsi, ko rero biboneka ko bari bafise byinshi baca barapfa, ariko kandi witegereje neza ukaraba usanga rero aba bategetsi bombi igikomeje kugenda kigaragara cyangwa se bikomeje kugenda bigaragara ari uko rero Evariste Ndayishimiye yaba yarahawe inama na bamwe rero mu kagwi nako kajejwe kumugira inama, kamwemeza ndetse kanamwereka yuko akwiye gukora iyo bwabaga, agaca yigizayo uyu nguyu Reverien Ndikuriyo ndetse akaba ari byo yamaze kuba iyo kora. Kugeza ubu rero turakomeza kubandanya gukurikirana ibigendanye n'ubuzima bwiwe, turakomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo tubashe kuba twagira byinshi tumenya, ariko gushika ubu ngubu nababwira yuko amasoko yacu akomeza kugenda aradusumira. Amasoko ashika muri 3 atandukanye yaduhaye amakuru arasigura ndetse akanagaragaza neza yuko noneho ariko kanyuma, ndetse nubwo bovuga ngo Imana irakorana nyuma ya zeri irakora, ibintu birakomeye cyane.
mu nyuma yuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero naho urugamba rukomeye cyane, ariko kandi bigendanye n'umuriri n'ibitigiri by'abasoda b'abarundi bagwa muri iyo ngwano bitari ko biravugwa muri no misi, bivanye no kuba ingwano zarimukiye hafi n'umujyi wa Goma mu gihe abarundi basanzwe barakorera muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba agaragaza uburyo rero noneho ingwano zifashe nabi. Mu nyuma y'iko rero bamwe mu basoda b'ingenzi aribo bakomeje kugenda barapfira muri runo rugamba, ndetse kugeza ubu ngubu igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kikaba kiri mu icuraburindi cane cane ku baturiye Igoma, aho ibibazo bigendanye na internet, umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi byamaze guta nk'ibihagarara. Kugeza ubu ngubu umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi muri Kongo, Brigadier General Sylvain Ekenge Bomusa, yaratangaje yuko rero leta ya Kongo yiteguye kwihaniza ndetse no kwihanira ndetse no kwihimura ndetse no guhorera General Major Peter Chirimwami Nkuba. Uyu nguyu akaba yarasanzwe ari buramatari w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu buramatari wa Kivu y'Amajyaruguru rero yarapfiriye mu ngwano zabereye i Masisi ubwo yahageraga aje gutera ingabo mu bitugu ziwe rero ziri kugwana ugo rugamba. Kugeza ubu abatari bakeya rero barakomeje guhunga umujyi wa Goma nkuko umwari wa MTC wamaze kugenda urabitangaza, ndetse amakuru avuga yuko ku kibuga mpuzamakungu cy'indege ca Goma ibintu byomaze kuba byose bigwamo atandege n'imwe irekuriye kuba yohaguruka, atanindi kandi irekuriye kuba yohagwa. Ibiboneka yuko noneho ibyabaye muri za 2013 byaba bigiye kongera kugaragara ngaha muri kino gihugu. Ni mu gihe kandi umwari wa MTC ubu ku munsi w'ejo wari wasiguye yuko amasaha watanze ku rwego ku ngabo zisanzwe ziracungera uwo mujyi yasa nariko arasatira umusozo, mu nyuma y'uko uyu muhari wari wasabye yuko izo ngabo zorambika ibigwanisho hasi ndetse zikava muri uwo mujyi. Amwari wa MTC wari umaze iminsi n'ubundi uri kuraca amarenga yuko ushaka kwigarurira uyu mujyi. Kugeza ubu ibikomeje kuvugwa nuko abanyagihugu bakomeje kugenda barahunga, abenshi barahungira mu bindi bigwati bimwe na bimwe bitandukanye, mu bindi bigwati byegereye igisagara ca Goma, mu gihe abandi nabo bariko barafata izihuse berekeza mu bihugu bimwe na bimwe, cane cane berekeza mu burengero bw'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda mu mujyi wa Rubavu, aho icyo gihugu c'ubanyi c'u Rwanda gihana urubibe n'umujyi wa Goma. Nyine umujyi wa Rubavu urahana urubibi n'umujyi wa Goma, aho biboneka ko abanyagihugu benshi bariko barinjira. Mbashimire, nkomeze kubifuriza agatondo keza, mbabwira ngo mukomeze koramuka neza. Turagaruka mu kanya turabira hamwe ibindi bikomeza kuvugwa.